nawe ndabikora. Urabikora? Kabisa. Rambo tukiri ngaho nyene big bro, umeze fresh uraberewe sana. Ku mudemu mwiza kwanza big up sana. Ku mudemu uri kurakoresha bro. Fresh. Je ngiserukana nabonye umufashe. Ngiseruka hari aboro. Nayo umufashe kuno ko muragira. Sasa tukiri ngaho nyene brother mbwire. Upfa kubunkunda ibindi bizizana. Kia unaona? This is love. Bebuze wigumye. This is love. You are. Nitwaburara. Bebuze wi. Oh yes sir, 1 2 1 2 everybody. My name is Radio. This is me Joe Talent TV. We come back again. Twagarutse kandi hamwe tukubwira byinshi muri entertainment, hamwe tukuzanira aba hitmaker kuri mikro ya me Joe Talent TV. Right now ndibaza urabona ndahantu hameze fresh, nagiye kuvumbura umuvumburo.com, ndahantu bitwa kuri Charité Public, nagiye kuvumbura umuririmvyi ariko arakora clip video. Twamaze gushika ahari ariko ntitwabivuganye nimbaza ko tukiganiro ntavyo nzi. Cameraman ashaka kubereka ngaba twamaze gushika uno munsi ewana ni fire. Cameraman bro vipi? Cameraman umeze fresh? Umeze neza. Sasa bakunzi ba Mijo Talent TV wamaze kwibona twamaze gushika aho umuririmvyi ariko arakorera clip video azwi izina rya Rambo cut. Afise umudema ameze fresh. Sister bite? Ni sawa. Umeze neza? Yego. Urakomeye? Yego. Sasa bakunzi ba Mijo Talent TV ona akakana bro. Cameraman Rono umudemu wangu. Sasa brother vipi man? Amani mugamani. Sorry bro. Bro azumviriza amani. Kuva mu gatondo vraiment ntitwarangiza amani. Urana ngakudukiriyemo amani. Brother sorry sana bro. Sorry sana. Sio fresh lakini. Sorry sana brother. Reka tuyagiga brother. Nakubwiye ati uno munsi twagiye kuraba Rambo cut ahantu ari kara shootingira clip video ndibaza aho dusanze ari kuri scene yari yatwimye umwanya ariko brother I'm sorry sana big. Wana nta kibazo man. Kabisa brother. Tukiringa nyine brother utangura musaba kunzi ba Mijo Talent TV big bro. Yes bakunzi ba Mijo Talent ndabaramukije sana nizeye ko meze neza umuhereye hose mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Nanje meze fresh. Yes. Meze good. Unapendeza sana papa. Yes, unapendeza sana. Merci. Sister nawe uraberewe. Uraberewe sana. Thank you. Sasa tukiringa nyine sister bakwita gute? Lixa. Kazina ka bien sana. Cameraman ngo yitwa Lixa. Sasa shaka ndakubaza mbega waje ngakugirane. Tugusanze ngaho uri kumwe na Rambo, dusanze uri kuri scene. Mbega ni uri mu kwine video no ndirimbo. Yego. Mbega ibintu bimazemo igihe kingana gute? Aho rubikora cyangwa ni ryambe? Nawe ndabikora. Urabikora? Yego. Kabisa. Rambo tukiri ngaho nyene big bro, umeze fresh uraberewe sana. Ku mudemu mwiza kwanza big up sana. Ku mudemu uri kurakoresha bro. Fresh. Je ngiserukana nabonye umufashe. Ngiseruka hari aboro, nayo umufashe kuno ko muragira. Sasa tukiri ngaho nyene brother mbega uri kurakora shooting y'indirimbo yitwa gute? Indirimbo yita Beautiful. Beautiful. Yes. Ushaka kuduha freestyle kwanza gato ya brother nk'umuririmbyi. Nubisa kano. Twende bro. You so beautiful. So beautiful. Sasa. So beautiful. Oh. Rambo cut. Sasa Rambo wa mbere yagiye bro. Rambo wa mbere ni papa. Ngo ni Rambo de Rambo wa mbere na. Rambo wa mbere ni papa. Ni papa wa. Yes. Na uri Rambo de. Rambo de. Nyama. Sasa tukiri ngaho nyene brother mbega indirimbo yawe so beautiful uri kurayikorera clip mbega nibihe bintu uri kurashira muri no clip kugira ngo abafanzi bawe muri rusange bazorabe iyi clip ko nabonyemo umwigeme ameze fresh ndibaza urabona gaho kuri screen ni umwigeme ameze fresh sana afise swaga araberewe sana nibihe bintu uri kurashira muri no clip kugira ngo abafanzi bawe nibayira bazovuga ati wow big up sana big bro. En fait amajambo make indirimbo novuga ko nzanye umuti wa nyawo w'urukundo. Iyi ndirimbo ndabizi neza uzoyumva yarigeze kubabazwa mu rukundo cyangwa atarigera kunda ndazi neza kije kumuvura igikomere cy'urukundo yagize ndayibatuye yaba abakuze abapapa abamama izokora ku mitima y'abantu benshi kuko irimo amajambo yubaka urukundo bro. Mbega indirimbo wayanditse wisunze ki wanditse indirimbo so beautiful kuko hari benshi bandika indirimbo ari true ari ivyo cyangwa abandi bakandika bivanye n'abajama babo mbega Rambo yanditse iyi ndirimbo abikuye kuki byavuye kuki kwiyo titre so beautiful. En fait amajambo make ibi ni ibintu biba mu kibano navyo tubona mu bantu nkino minsi biragezweho. En fait turashobora gukundana n'umuntu bivanye n'uko ngene wenda kuzi nkashaka kugutanya n'umusheri wawe ndakubwira ati Rambo de ntacha zokumarira ninjyajya ariko turabiza abantu niko bameze ntibashimishwa nuko ngene abantu baba bakundanye donc bashaka kuducanishamwe. En fait je umusheri wange naye ndamubwira ati sheri ihangane naho twoba dukenye
ukira kuba nkunda gusa ibindi byose bizizana. Ati ibindi byose bizizana. Araka numvise nyene. Ibindi ako gafesi. Upfa kuba nkunda ibindi bizizana nitwabura. Sasa mwambie wote. Yes. Sasa ariko uririmbo rabagiye muririmbo mubwira. Rega je sindi umudemo. Bakunzi ba Mijo Talent TV je sindi umudemo. Sasa muririmbire. Upfa kuba nkunda ibindi bizizana. Tia unaona? This is love. Bebuze wigumye. This is love. You are. Kari romantique big bro. Sasa mbega uri muri studio uri kurandika iyi song. Niki kintu cyakuryoheye uri kuririmba iyi song uri muri studio uri kurakora record iyi song bro? En fait ndi muri studio ikintu cyampimbaye. Donc siko indirimbo yari yanditse. Ariko producer arimwe aravuza ni Chizo bamwita Chizo boy muri makers arimwe aravuza hakungene yagiye yaranje ama instrument nkumva nange ntanguye kuja muri mood amajambo agenda hinduka donc amajambo menshi yaje ndi muri studio ndi mu recording man. Ego indirimbo ikizimeze fresh ni indirimbo imeze fresh kuri YouTube iri ko ari audio canke uzobisobanura byose na video. Amafaranga menshi amafaranga y'aba diaspora n'ama diaspora wapi man ako urukundo hari byose biraza no sinabyimishe mu man canke bayiririmbe wenyene tu canke ariko shaka mutubwire bro naco bitwaye ni wenyene Sije. ninde Sindamuzi mu bana. no wenyene bro umudada wibaza ngo yo vyemera wakuze mu diaspora n'ama diaspora amafaranga y'aba diaspora nawe urayafata Oya. nayo urajya ariko uzoyajya Ndibaza. amafaranga y'aba diaspora arakoze ibara s'il vous plaît ariko urumva abayajya kumwira bameze fresh bafise swaga abajama barajya amafaranga y'aba diaspora Sindabizi. ariko uzoyajya Bishobotse. uzoyajya urasikia ude no mu diaspora uyu Rambo no mu diaspora brother no mu diaspora sana ntambona asa sasa unasikia amafaranga yo mu diaspora ngayo amafaranga yo mu diaspora sasa tukiri ngaho nyene sister reka ndakubaza kwazo ukavuga ati mbega wewe uri queen video muri ndirimbo mbega nibihe bintu uri kurakora nk'akabijya kugira ngo abafans ba Rambo nibaraba iyi video bazobona yuko wagitinze fresh nitwe tuntu ubona nawe uri kurishimira muri no clip utamba bien Yego. utambire Oya. sasa cameraman twende action dutambire gato Oya. sasa ariko basi muri kumwe na Rambo cameraman gatoya basi upfa kuba nkunda ibindi bizizana nitwaburara bebuze sasa brother mbega watangiye shooting byari bro ubu tugeze isaha turi mu isaha hafi saa 10 niyo mpamvu nakwankiye twatangiye mu gatondo man mu gatondo vema gweza amasa n'ubu sindarangiza nturafungura man bazi ko bigoye nta n'umwanya wo gufungwa ndaronka brother ariko bro akazi nuko nyene big bro kuko byose barabivunikira ariko warunye n'ikiganiro bro man birashika no urazi n'umwanya wanagiye brother urabizi umwanya wagiye brother ariko nk'umuntu w'umuririmbyi dutegereza kuguhiga ahantu hose uburi kugira ngo tumenye mbega umuririmbyi ariko aradutegurira iki bimeze gute mbega brother nimba atari banga indirimbo uteganya kuzoyisohora ryari bro ndabipanga mu ndwiza hagati indirimbo izoje hanze yes kabisa mbega harimo umudemu mwenyene canke ariko ipete bono gusanga harimo abademu benshi batandukanye ariko nashitse ngaha nabonye abademu babiri sinzi uriya nawe arimo muri clip canke ujya muri clip ntarimo kubera ko indirimbo iri ya adressa ku muntu umwe kuwukunda kandi kame umuntu ukunda no none niko utabona ati niko utabona bisigura yuko ndibaza mwavyo umva yayirimbiye unyene ego uyu mwanya mubaze umushire wanje muri clip ni uyu azovuga ari unyene umushira wa muri clip no nyene kabisa big brother tukiri ngaho nyene bra tumera nk'abasozera ko kugira ukole project kugira ndabona amasari karagenda brother tumera nk'abasozera mbega indirimbo yawe nihe wipfuza kwizogera nihe wipfuza yuko abafans bawe bazoshikana indirimbo kugira dusozere ubandanye koko mwabonye ko twamusanze kubikogwa nitwomutesha umwanya niha gitangura urumva clip afite ibintu byinshi aza gukora kugira turangize brother nikiye kintu wobwira abafans mbega indirimbo yawe wifuza kwizogera he amajambo make indirimbo sinifuza kigarukira nga mu gihugu cy'u Burundi en fait indirimbo ndifuza gukora ibishoboka byose igere kure hashoboka hama mpamagarira abafans banje n'abafans bo mu muziki w'umurundi
cyangwa umurundi kazi baje kuri chaîne yange ya YouTube ni Rambo bafyonde kuri abone subscribe na j'aime hanyuma banakore partage indirimbo ndifuza ko bamfashe igere kure cyane gose hashoboka irimo n'ubutumwa bwiza bwubaka imitima y'abantu. Yes. Kabisa brother, indirimbo navuga yuko itwara amafaranga menshi umuririmvyi. Ari abarimvyi bakora indirimbo ugasanga ni indirimbo yatwaye hafi 2 million o 3 million ariko imaze gusohoka ugasanga ni ibintu bibaje sana nta promotion umuririmvyi akoreye iyo ndirimbo. Mbega we witeguye gute kugira ngo indirimbo yawe izoshike aho wifuza bro? Afite ngo yushaka gusimba neza uritaza kameme. Jewe ndimo ndategura inzira zose zishoboka shobora kuba nocishamwo indirimbo kandi bizogenda neza cyane kuko ndimo ndabipanga byembyembe izogeraho nifuza higera. Yes. Kabisa brother, turazi yuko clip itwara amafaranga menshi. Mbega mu clip ni wewe gusa cyangwa se hari umuntu akara gufata mu mugongo aguha udufaranga tukagira ushobora gukora video kuko gukotesha kameramani kamera ivyuma ibiki na amafaranga menshi ama location na amafaranga. Mbega amafaranga ari karagufasha muri no ndirimbo ari karava ni wewe gusa cyangwa hari umuntu mu diaspora? Urazi yushaka ko bakubona neza ubanza kwitunganya wenyene ubwawe nkumbura bazomfasha bazoza mu nyuma ariko uyu mwanya nimo napambana mimi mwenyewe kijangu kugira nereka abantu khayere mako nshoboye ndimo ndagwana nta kuboko k'umuntu nakumwe kurimwe ako ndashima Imana abafana bakomeza kuntera intege. Yes. Babiyati big up sana. I respect you maniga. Kabisa. Babiyati ebana merci beaucoup. Yes. Yes, abafana ba Rambo vraiment aho muri hose mwubahwe kudo chapeau à vous tous. Merci. Ariko nenda afise clip nzogutuma indirimbo imeze fresh nanje y'urukundo nyene uko tayari namahera yawe gusa amahera yawe unasikia wifuza umukwini video yabwiye ati n'amafaranga yawe tu n'uwari wese nyene tu ni tayari uko tayari ni pesa tu. Sasa mbega igiciro cawe nani niba tari banga ariko ari banga nta nakimba ariko atari banga ugukeneye ukoresha muri clip n'amafaranga nibanga ryanje ni vie privée ariko akwegereye muravugana na fresh ibintu kagenda fresh clip igatoka fresh. Ego kabisa brother, tumere nk'abasozere brother, akajambo kanyuma cyangwa se niki kintu wobwira abafanzi bawe, niki kintu wobwira abakunzi b'umuziki ndundi mu rusangi kugira ngo bitege ibintu bishasha bya bro? Donc abakunzi b'umuziki ndundi n'abafana ba Rambo ndabazane umuti wanya wapana wa coronavirus cyangwa se wiki ndabazane donc nzanye umuti wanya w'urukundo nje kuvura imitima ya beshi. Indimo ndayibatuye waba wubatse waba warigeze guhemukirwa mu rukundo waba uri umuntu okunze umujene cyangwa umupapa cyangwa se umumama indimi zokora ku mitima ya beshi kuko irimwe amajambo yubaka. Ndayibatuye sikera cyane mu bikurikira muzoje kuri chaîne yange Rambo muzoyisanga kuri YouTube. Yes. Ariko brother hari ikintu kibabaje gatoya ariko sinogera ntakivuze mu nkundire gatanda kivuge. Brother birababaje kuba wakoze clip ariko indirimbo yamara gusohoka ugacuyinegirija bro, ugacuyinegirije ugasanga nta promotion ikwiriye uri kurayikorera brother. Irifo yuko indirimbo iba yagutwara amafaranga, irifo ko indirimbo isohotse uyikora promotion ukayereza aba presenter abakayamamaza kugira ngo indirimbo ishobore kugera kure kugira ngo amafaranga watanze ntapfubusa big brother. Twitege Rambo indirimbo yiwe kwazoyikora promotion bro. Yana promotion ikwiye kandi vraiment ku radio, yes, ku ma television, yes, ku ma TV online, yes, bajya bajama aba promoter bo ku ma page ya Facebook ibintu ngabe nivyo bro. Yeah, bizogenda neza cyane. Ni fire moto akoti ambara mzee nakwambia brother. Reka ndagushimire kubona waduhaye time kugira ukomeze kubandanya. Ndabona muracafse byinshi byo gukora. Reka mbwira ati big up sana. Oh, thank you sana my brother. Kabisa brother. Merci beaucoup sister. Merci beaucoup. Peace. Sasa bakunzi ba Mijo Talent TV, reka ndagushimire wakurikiranye iyi video. Niyo bagire kuja kuri YouTube channel ya Mijo Talent TV ukore subscribe. Wowe bikoze big up sana, utarabikora genda ubikore. We love you so much. Dusubire ubutaha. Ciao ciao. Kuri kamera wari kumwe na Ilel Wagwan. We love you so much.